yari y'abarundi muri rusange ariko dufatiye ukuntu abanywanyi bagiye bagwira novuga ngo uburyo bwo kubakontrora busha bugorana hanyuma leta imaze kuvyumva turayishimira baraduhaye intumbero nziza cane uburongozi bwa ANACOP baraduha intumbero nziza vyati dufatiye ukuntu koperative iriko irakura vyoba vyiza mugize urunani rw'amakoperative y'abarimyi Igiterwa shikibonobono tumaze kugura itongo imuyinga n'ayandi ko turarondera no muri Ruyigi nihenze muri Ruyigi ya kera mu ntumbero yo kugira ngo twubake uruganda rero dushaka gukorana uruganda dushaka kubaka rw'amasabune omo amasabune asanzwe ibintu nyene vyitwa isabune bishobora gukora isuku muri rusange uruganda iyo rubonetse mvuga hari abandi bashaka baronka akazi bandi biyongera ku bamwe bahasanzwe bahari. Hello guys, mimi zineze soni link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye musumeno maso yinyana. So guys, mabona umutumire wanje ngaha. Antuka araza kubibwira muraza kumumenya. Ya ndaba lova cyane. Aratangaye ko ndabwiye ko ndakunda cyane, ndakunda abakunzi banje nabo bakankunda kubera banshigikira mu gupartage ibikorwa byanje. No mu kubisharing just yeah. So guys, reka twakire kwanza umutumire wacu abanze yidondore hama tumubaze ibikurikira. Meze neza. Karibu cyane mu bwami bwa Link Arlene Alou. Murakoze. Amazina yawe. Okay, ku mazina nawe n'abavyeyi nitwa Ismael Sibomana. Ismael. Sibomana. Ariko uyu munsi hari ndibongeye ko kitwa kibonobono rero abasanzwe ndi umwe mu barimyi Igiterwa shikibonobono mu Burundi yego mbega mbonye wambaye n'umwambaro wanditse ko unaskoki unaskoki ni iki kuri wewe unaskoki ni Union Nationale des Sociétés Coopératives kibonobono yani majambo mu Kirundi ciza ni runani kwa societe y'amakoperative y'ikibonobono kubera ko tusanzwe tufise ikibonobono mu ntara zitandukanye ziga za kera canke mu burere butandukanye niyo mpamvu rusha twakoze urunani cyo gwitwara urunani kwa societe y'amakoperative ari mu Igiterwa shikibonobono mu Burundi yego uvuze yuko uri umwe mu barimyi barima ikibonobono mbega wamenye gute wamenye ryari yuko ikibonobono kirimwe amafaranga nkuko twavyumvise n'umukuru w'igihugu yabivuze murakoze ntivyabaye ibintu vyoroshe kunyaka kubibona ariko ikintu cabitumye ndabimenya neza nari sanzwe ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi rero niho twako turiga ko nari ko ndiga ibijanye no bivuga ngo economie hilare ni kuvuga ni economie rimwe bijanye n'ibintu by'uburimyi muri rusange rero twako turiga niho umugenzi wanje yitwa David ariyo asanzwe aserukiye bya amategeko uno mugambi yanyandikiye ambwira yuko ari Igiterwa yabonye gifise akamaro ushobora guteza imbere igihugu rero nanje nkuko nari sanzwe ndi umunyeshuri muri kaminuza shankora ubushakashatsi na cyane ko twahora dukora ndi bushobora twarakora ubushakashatsi no ku bindi biterwa tabaho biba ingene vyimbuka rero maze gukora ubushakashatsi ku Igiterwa shikibonobono vyongeye ku byo umugenzi yaje kumbwira David chambona yuko Igiterwa shikibonobono nasho gishobora gufasha mu iterambere ry'igihugu ariko tuvuze iterambere ry'igihugu urumva ko tuba twatanguye kuvuga iterambere ry'umwene gihugu muri rusange yego mbega ko twaheruka kera unaskoki iryo zina ntigitwari turimenyereye byaje gute ko twari tumenyereye izina rya kibonobono oil gusa murakoze unaskoki ryaje ryari unaskoki haratanguye ishimviro kiraza abapfuka koperative yitwa kibonobono oil yari y'abarundi muri rusange ariko dufatiye ukuntu abanywanyi bagiye bagwira novuga ngo uburyo bwo kubakontrora busha bugorana hanyuma leta imaze kuvyumva turayishimira baraduhaye intumbero nziza cane uburongozi bwa ANACOP
baraduha intumbero nziza ati dufatiye ukuntu koperative iriko irakura vyoba vyiza mugize urunani rw'amakoperative y'abarimyi Igiterwa c'ikibonobono kubera ko twari dusanzwe dufise aduserukira mu ntara za kera zirya ntara za kera zahindutse ubu twari dusanzwe dufise aduserukira shavuga ati ahubwo ivyo bavyiza kubera ko turashoboka dushika ku makomine canke ku mitumba reka tutangure tugire zirya ntara zitwa abaduserukira bagira koperative nk'akarorero koperative Bujumbura Hiral koperative Cankuzo koperative Kirundo n'izindi kugira ngo nabo bace bategura bace bavyara andi makoperative mu makomine rero izina ryahindutse kubera yuko twabaye benshi kandi bivanye n'intumbero dufise byaba ngombwa ko duhindura nyene ukaburunani kugira ngo vyorohe no guharura canke vyorohe gukontrola mbega ikibonobono iyo mukirimye kimara igihe kingana gute kugira ngo mwimbure murakoze ikibonobono iyo tukirimye nk'abacu mu Burundi ni hagati y'amezi 5 n'amezi 6 wakirimye ubutanguye kwimbura kandi iciza caco nuko iyo umaze gutangura kushimbura nk'inyuma y'indwi 2 canke inyuma y'indwi 3 kumuja gutora umusaruro kukuja kwimbura bimwe ibindi bikiri bishasha byo kuko nk'ima y'imisi 3 hanyuma igashobora kumara hagati y'imyaka 7 canke 10 uriko uracimbura utaratera ikindi yego abo ni sawa cyane mbega yego seri mbega wewe iyo mu gihe wabonye yuko mu kibonobono harimwo amafaranga menshi canke imitahe niko no bivuga dukoresha imitahe kuko benshi barakunda amafaranga baba bashaka bakore ivyunguka wotumirira abanyagihugu gute kugira ngo barime ikibonobono murakoze uburyo noshobora guhamagarira bene gihugu inyungu ko ni 3 canke 4 canke banashaka zirenga bivanye n'umuntu kuko nka jewe uyu munsi kuba ikibonobono carahabaye nubwo inyungu zose ntarazishikako ariko ndabona inyungu ko ubu munsi ndamaze kubona zishika 4 canke 5 inyungu ya mbere guhura n'abandi lo sociale kugiranira imigenderanire n'abantu kumenya n'abantu batandukanye iyo ndayita inyungu ku ruhande rw'iwanje kuko kugera uyu munsi nta famille mfise Kirundo ariko ubu sinogenda Kirundo mburaho ndara nta famille mfise mu Cankuzo ubu sinogenda mu Cankuzo mburaho ndara ako nakarusho hama iyindi nyungu ihari cyane cyane ku bantu basanzwe mu muryango w'abarimyi Igiterwa c'ikibonobono umaze gushamwo imitahe yawe tuko turakora twiteza ikintu kanaka tuzimbura turiko turarima Igiterwa c'ikibonobono twiteza inyungu izo nyungu zizoboneka zizoronka abantu basanzwe bari mu muryango yindi nyungu ishoboka ni inyungu yuko umuntu amaze kuba umunyamuryango ashobora kuronka uburenganzira bwo kuja kurima ico giterwa amaze kuronka uburenganzira bwo kuja kurima ico giterwa yimbuye araronka iyindi nyungu ubundi iyindi nyungu igira gatatu nashobora kuvuga igira kane plutôt ni inyungu yuko umuntu ashobora kuronka akazi kuko kugera uyu munsi turamaze guhana akazi abantu bashikijana hari abantu bashikijana avuga ati igaburira abantu bashika 100 abantu 100 bose baranarenga nuko nta cenda biharura ubunyene atari byo njejwe ariko ndaza abantu 100 bararenga bavuga ati jewe hari akantu ntusha kubera ko inasuko kihabaye rero izo zose ni inyungu niyo mpamvu rusha tubwira nk'abene gihugu ko dukurikirana birashoboka yuko utoshobora kuja muri iki kibonobono witeze izo nyungu zose mvuze ari kimwe muri zo irashobora gukorako bavuga ati jewe nta kazi kanyu nkeneye ariko ushizemwe imitahe inyungu ikazoboneka cyangwa ukazusanga nawe ukazura n'akaronse cyangwa ugasanga uramenyanye n'abandi bantu bashobora gufasha muri wanashaka mu byo urakora rero izo zose ni inyungu duhamagarira abarundi ko boza dushira ingufu hamwe kugira ngo dushobore kukwanira hamwe ariko kandi bashobora kuvuga ati ko umutahe n'ibihumbi 12 vyonyene by'amafaranga y'amarundi ashobora ati amafaranga ni make na y'uburofu aho hanze hari abana mwibarabara buzuyeho canke bajya abandi basanzwe dufasha ashobora kuvuga ati jewe kugira ngo ndamufashe neza kandi amugurira umutahe kumbure inyuma y'imyaka kanaka canke igihe kanaka ari azobandanya amufasha
ko biranashoboka nimba uyu munsi ufise ubushobozi bwo kumufasha direct hari igihe nzoba narashaje canke nzopfe biba byiza yuko ntegura ikintu gishishikara gifasha ujya mu ntego. Mbega muri unaskoki muri ko mutegura imbono kazoze ya imwe umukuru w'igihugu aduhamagarira yo muri 2040 2060 gute? Murakoze. Uko rero turabikora ishambere nkomvuze yuko niko navuga mu nyungu zishoboka hariho kugira ngo tugwize tugabanye ubushomeri duhana akazi muri rusange. Hanyuma kandi umva yuko nukuri igiterwa cy'ikibonobono gisanzwe gifise agaciro kanini kisoko mpuzamakungu ibishobora kudufasha mu kuronka amafaranga mva makungu canke mu kuronka ibindi tuba dushaka banashaka bivuye hanze kubera tuba twashoye igiterwa cy'ikibonobono. Rero uyu munsi ifatiye kuri ico kibazo warubajije uyu munsi inaskoki iramaze kugura amatongo yigabira. Turamaze kugura itongo imuyinga n'ayandi ko turarondera no muri Ruyigi nihenze muri Ruyigi ya kera. Mu ntumbero yo kugira ngo twubake uruganda rero dushaka gukorana uruganda dushaka kubaka rw'amasabune omo amasabune asanzwe ibintu nyene vyitwa isabune bishobora gukora isuku muri rusange. Uruganda iyo rubonetse hari abandi bashobora ronka akazi bandi biyongera kuri bamwe bahasanzwe bahari. Rero uko iterambere rishoboka nuko abantu bategezwa kubanza kuronka ahantu bakura bakaronka ubushobozi bwo gusuma. Umuntu adafise ubushobozi bwo kugura ikintu pouvoir d'achat biragora kugira ngo umushikane ku iterambere. Rero gira umuntu aronke pouvoir d'achat nuko banza ukamuhisha akora. Hanyuma rero amaze kuhisha akora biba vyoroshe cyane ko ashobora kuno gukora n'ibindi bikorwa bafise hakura. Rero inaskoki mu mbona kazoza twifuza yuko ahubwo abarundi boza tukarima igiterwa cy'ikibonobono tukaronka amafaranga mva makungu. Hanyuma ayo mafaranga turonse nubwo tubamva makungu ko twasanze mu Burundi ikibonobono tugikeneye. Ayo mafaranga turonse tugasha tuyashira mu bindi bikorwa kugira ngo tugabanye ubushomeri. Tumaze kugabanya ubushomeri byosha vyoroha cyane ingene abantu babaho bafise aho bakura ubushobozi bwiyongere. Yego murakoze cyane. Mbega ko muvuze yuko hariho imirima imwe mwamaze gutangura kugura kandi n'iyindi ikiri kiragurwa, mbega hoba hari nk'ahantu mwaba mushira stock yanyu bimeze gute? Murakoze. Ikijanye na stock nuko imirima twarimye ikibonobono tuko turayimbura cyane cyane nko twararimye ndashaka kubibona hajya Janda bikwereke kugira ngo kumbe nako baradukurikirana abone ivyo bintu ko bibaho biri hayere hari abantu bakirimye batanguye kugisoroma ko barakiza. Benshi bose bamaze imisi banyandikira mbega ico kibonobono kumbe ngo gisa neza barakirya. Oya nikiribwa bagihinguramwo bagihunguramwo amavuta intabire ariko kandi amavuta nayakoreshwa mu buryo butandukanye harimo kuvura indwara zo kurukoba ko haraho n'abagikoresha mu kirakura n'imikoshi nama nawe babwiye ko girakura imikoshi amavuta y'ikibonobono arakura imikoshi. Yego so urakoze cyane ndagushimire gose uheze gigo cyane. So guys twagende kuri bureau yo muri kibonobono oil ahari bureau twese dusanzwe tuzi mbega uwo bakenera iyo batora gute. Murakoze. Okay kubera yuko nizera yuko kino kiganiro gishobora kuriranwa n'abantu baratandukanye usanzwe dukorera nko nabivuze n'urunani rw'amakoperative muri ntara yose ziga za kera mbuzi ntara twita muri no mugambi wacu ni metropole tuba dufise umuntu aduserukira ariko turashobora gutanga nimero hano turaza kuzibaha muri commentaire kugira ngo nta kibazo naho uca ugirwa kuzibaha. Okay ntaco. Bon inimero yanje 62 137 228 ni direct canke WhatsApp. Hanyuma dukorera mu ntara zitandukanye uri Bururi hehe ntuce witinya twandikiye tusha tukurangira umuntu ahuye n'ahantu uri byoroha kandi n'abari muri diaspora nabo turakorana cyane. Yego murakoze cyane. Murakoze. Turabahamagariye mwese muzi muri ikibonobono ko kirimwo
inoti les amis. So guys, thank you so much. See you.